Mu kigo c'ishuri kaminuza y'intwazangabo ISCAM imikangara ihejeje amashure yisumbuye yatanguye ibibazo bitanga uburenganzira bwo kuja mu mugwi ugira 46 w'intwazangabo. Inyuma y'ibibazo vyakozwe mu ntara zitandukanye z'u Burundi, abagize amahigwe yo kushika muri iki gice ca nyuma c'ibibazo baje biteguye eka bafise n'ivyankenerwa biboneka ko baje bafise ishaka ryo kwinjira. Ariko rero abakoze ico kibazo bose ngo ntibazoronka amahigwe yo kwinjirira rimwe kuko ngo ari higanwa, ariko kandi ngo ntibaramenya igitigiri c'abazoronka amahigwe yo kwinjira. Ibice 50% by'abatutsi bariko barahiganwa n'ibice 50% by'abahutu bariko barahiganwa nibo bazoshobora kuronka amahigwe yo kwinjira. Umunsi rero hakozwe ibibazo vy'ibiharuro, igifaransa n'icongereza. Colonel Aloyize Bizindavyi arongoye ishuri kaminuza y'intwara miheto ISCAM aratubwira ishusho y'abagize amahigwe yo gushikira ico kibazo. Mu ntara imwe turaba bambere ni mu gifaransa bita konkuru, ntituvuga tuti naya manota, twe turaba 10 bambere, ni kuvuga 5 bambere b'abahutu, 5 bambere b'abatutsi. Hama dusanze muri abata mwigema rimwo tukamwongera ko bimwe bita cooptation. Aho bari twongera ko umututsikazi wa mbere n'umutukazi wa mbere bakaba 12. Intara nayo yo birimwo n'umutwa barashobora gushika 13, byarashitse kuri Kayanza nibaza na Rutana, naho nyene twaronse abatwa babiri muri uyu mwaka, abo nabo nyene twarabongeyeko. Inyuma y'ikibazo c'ubwenge rero harategekanijwe ikibazo cyo kwinonora imitsi ejo ku munsi wa kabiri, arico test physique mu rurimi rw'igifaransa. Ku minsi ya 3 n'iya 4 naho bakazopimwa ingwara kugira barabe ko bafise amagara meza, maze ku munsi wa 5 baheze bamenyeshe wabashoboye gukwiza ibisabwa kugira ngo baje muri uwo mugwi ugira 46 w'intwazangabo.